kuri uyu munsi uri hejuru Cashitel ifashanije na Obeyere duhejeje kugurura ku mugaragaro irihwa ry'amatagisi n'amakori ya Obeyere biciye kuri Cashitel. Rero muri ayo makori ubwa mbere hariho ubwoko bubiri bw'amakori muri Obeyere, ico bita mu rurimi rw'igifaransa recette fiscale. Ahanini ni amakori araba amashirahamwe mu gihe cyo kuriha TVA, mu gihe cyo kuriha ico bita impôt sur revenu. Hakaba kandi n'ikori rigira kabiri bita recette non fiscale. Ivyo navyo bihurikiyemwo yama kori yose umuntu ariha. Muri recette non fiscale ubwa mbere haraza police judiciaire ariyo PJ, no kuvuga impapuro zose umuntu agenda kurondera muri police judiciaire arashobora kuziriha biciye kuri Cashitel. Hariho ubushikiranganji bw'indero, hakabaho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, hakabaho ubushikiranganji bw'ibidukikije, hakabaho ikigo ADB, hakabaho kandi n'ibindi vyinshi nk'ibi tugenda kuriha ico bita amataxe de consommation. Rero tuvuze hamwe muri rusangi uyu munsi biciye kuri Cashitel, umwene gihugu atiriwe ariyunguruza arashobora kuriha amakori ashika ku 70 akoresheje telefone yiwe irimwo ikonte ya Cashitel. Ubwa mbere tworemesha abarundi n'abarundikazi ko iki gikorwa mu kugikora twacitondeye cyane. Ubu buhinga ata wundi ashobora kubwinjiramwo ngo ashobore kubupirata. Rero nkuko vyavuzwe ingene amakori n'amatagisi ategerezwa kugaruka ku mwene gihugu, ubwa mbere twaje kumworohereza kugira ngo acungure umwanya, wa mwanya yahora atakaza akamara amasaha 5 yataye ibikorwa atonze muri Obeyere kugira ngo ashobore kuriha aronke na cakitansi. Ubu biroroshe cyane, ashaka azoriha no mwijoro, hanyuma azobazi yuko niyaba ariko aratembera, ariko arataha canke ariko araja ku mirimo ya misi yose, azoca ahantu handitse ati ngaha turasohora igitansi ca Obeyere, agatanga ya nimero ya kitansi twamuhaye mu butumwa bugufi kuri telefone, agashobora kuronka ca gitansi. Bisigura ko wa mwene gihugu wa mwanya azowukoramwo ibindi bikorwa bivyara umusaruro, ashobore kubandanya yiteza imbere. Ikindi naco ibibanza turamaze kuronka ibibanza bitari bike ngaha i Bujumbura, nkaho twovuga ku cicaro gikuru bwa mbere ca Cashitel hajya kuri White Stone, wari we wese agiyeho araronka ikitansi ca Obeyere. Mu gisagara hagati ngaha imbere yo ku mashugwe hariho aho basohora ikitansi. Muri microfinance Sopeke iri ngaha naho mu gisagara ca Bujumbura imbere y'akabare Kampero barasohora igitansi. Hajya nyene kuri peji naho nyene hariho abasohora igitansi. No kuvuga ni bibanza byinshi, uwari we wese abonye ati ngaha turasohora igitansi ca Obeyere akira kuba yarishe atwara ya nimero ya kitansi bagaca bakimusohorera. Ndetse vuba cyane tukifuza yuko tuzoba twagize mu makomine agize igihugu cyacu cyose ibibanza vyizewe umwene gihugu ashobora kuronkeramwo ico gitansi.